Aha turi ni ku mutumba wa Kibogoye, komine n'intara ya Muramvya, ahakorera Koperative Dukoranumwete, ikibanza benshi bazi kw'izina ku mazi y'umwami. Nkaba ndongoye Koperative Sangwe Dukoranumwete yo ku mutumba wa Kibogoye. Muri Koperative Sangwe Dukoranumwete ku mutumba wa Kibogoye ni koperative y'uburimyi n'ubworozi. Turarima ibiterwa mbumbarugo, turarima ibiterwa imboga, haba ipwaro, amashu, ikaroti n'ibindi vyinshi nyene, imboga ntonto nyinshi z'ubwoko bwose. Ibiterwa naho mbumbarugo kenshi turima ibigori, turima ingano, turima ibiharage, kuko nk'iyi sezo turiko turima ibiharage vyonyene, turiko turima ingano zonyene, nta kindi dufise turima. Ahantu hose turima twarimye ingano, kandi tuzirima kijambere ku buryo bwemewe n'amategeko, kuko muri koperative yacu dufise abanywanyi 100. Nk'uko ubona n'izi nka dufise hano dutunze, dufise umugwi w'abantu 10 bazigaburira ku musi ku musi. Marabo banywanyi 100 bava ku mutumba wa Kibogoye. Ku mutumba wa Kibogoye gizwe n'ubucimbiri 5. Abantu 10 bagaburira inka ku musi ku musi. Ku musi wa gatandatu naho ni huriro rya twese, tugaca tugira akanama, turaba batahiye, turayivyagenze neza n'ivyagenze nabi. Ibisigaye dumaze gushika ku bikorwa bitari biki. Hambavu izi nka 2, turafise izindi nka 12 twahaye abanywanyi. Izo nka 12 zifise abanywanyi, no kuvuga ku gacimbiri kose usanga hariho, turagenda tukayigura mu isoko tuyiguze. Umutaha bari wa koperative, hama nawe agaca yitunga, tuyishoye inyungiro yenga ko twayiguze, ca tuyagabura n'uwo munywanyi, mugabo ayitunze umwavu abari gwiwe. Izo nka 12 rero zimeze neza, nta n'imigwayi irimwo.